Bene data ndasubiye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Uwo muvugana ni Françoise Habonayo, nejejwe n'Imana kongera kuza imbere yanyu no kubaganiriza ku majambo yerekeye umubiri. Uyu mubiri nambaye si wa nzambara mwijuru, zambara ubwiza bwa Yesu mwami, uko azosa niko nzosa. Yesu nashimwe. Uyu mwambaro nambaye canke uyu mubiri nambaye siwo nzokwambara mwijuru, nzokwambara ubwiza bwa Yesu. Uyu munsi ngomba tuvugane akamaro k'umubiri. Umubiri twambaye niwo utuma dukorera Imana kuko turiho, dukorera Imana kuko dukomeye, dukorera Imana kuko turi mu mubiri. Yesu nashimwe. Nitwamara gupfa bizoba biheze, nitwamara kuva mu mubiri bisobanura ko dupfuye, bizoba biheze. Rero nshuti zanje, uyu mubiri ico nagomba tuvuga ko nagomba ngo tubungabunge kuko ari inzu y'Imana. Yesu nashimwe. Ni inzu y'Imana ku bantu bamenye Imana, kandi ni inzu ya Shetani ku bantu bataramenya Imana, bagiha ikibanza Satani akabakoreramwo. Nico gituma mu bana ushobora gusanga harimwo abana bakunda Imana, basenga Imana, kandi mu bana nyene ugashobora gusanga n'abana baroga, abana bagenda ikuzimu, abana bakwana na Shetani. Rero ntibidukange kubona umuntu ukumubona nurukoba gusa, ariko umuntu nyamuntu nuwumurimwo. Yesu naduhezagire. Ku bantu rero bamaze kumenya Imana, Bibiliya ituvuga ngo hariya mu gitabo c'Abanyefeso igice ca 2 ku murongo wa 22 havuga ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mpwemu kuba ingoro y'Imana ibabamwo. Imana ishimwe. Ingoro y'Imana ibamwo ngo ni mpwemu w'Imana aduha iyi mibiri yacu akayishoboza gucika ingoro y'Imana ibamwo. Ni ukuvuga ngo ntibiva kuri twebwe, ni Imana yo mwijuru, ni Imana ibikora, ni mpwemu w'Imana bikora ku bwa Kristo Yesu twinjije muri twebwe. Yesu nahabwe icubahiro. Ahandi Pawulo aravuga ngo iyo turi iwacu mu mubiri ngo tuba tugereye kure y'Imana. Rero uyu mubiri rero naho rimwe na rimwe ushobora kuba ingoro y'Imana, tubwirizwa kuwurinda kugira ngo ugume wejejwe mu mutima, tugume twejejwe, Imana ibone ikibanza. Kuko birashoboka ukaba mu mubiri ntibikunde ko Imana iba muri wewe. Ni ryari tuba mu mubiri Imana ntibe muri twebwe? Ni igihe Bibiliya ivuga ngo iyo tugereye iwacu mu mubiri. Ni ukuvuga iki? Iyo turi mu vyaha, iyo turiko turakora ibintu bidashimisha Imana. Pawulo yarabivuze hariya mu Banyefeso nyene igice ca 2 hariya ku murongo Abanyefeso igice ca 2 duhereye hariya ku murongo wa 3 canke ku murongo wa 2 ngo ivyo mwagenderamo kera nk'uko ivy'isi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niwe mpwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Ngo kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu, tugakora ivy'imibiri n'imitima yacu bigomba, kandi mu kameremere kacu twaraba kurakirwa nk'abandi bose. Uko niko Pawulo yariko arabivuga ati kera natwe twari tumeze nkamwe, twakora ivy'imibiri yacu tubwira, twakora ivyo twishakiye. Rero abantu bagikora ivy'imibiri bacumviriza imibiri yabo kugira ngo bakore. Ni ukuvuga iki? Umutima ukubwiye ngo genda gusambana, umubiri ukakubwira ngo ntumva nshaka gusambana, ugaca ugenda ukabikora. Umutima ukakubwira ngo genda wiba, ukagenda ukabikora. Akakubwira bya bindi Imana yanka, ugasanga uriko urabikora. Aho uruwo kurakirwa, uba uriko urakora ibintu Imana yanka, uriko urakora ibyo akameremere kawe gashaka. Yesu adufashe cane. Ku murongo wa 5 ku murongo wa 4 ngo ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubwo urukundo rwinshi yadukunze, ngo hamwe twadupfuye twishwe n'ibicumuro vyacu, ngo yatugiranye bazima, ngo twari dupfuye. Ni ukuvuga ngo umuntu agendera mu vyaha, bene data,
umuntu atarakira Kristo, umuntu akigendera muri ivyo vyifuzo vy'umutima wiwe, ngo uyo muntu asa n'uwapfuye. Pawulo aravuga ati hamwe twari dupfuye twishwe n'ibicumuro vyacu. Nshuti yanje, ndaguhanura, ndakubwira, ndakwinginga mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubivemwo, uzuke uve mu bapfuye. Naho ubona uri kuragendagenda, naho ubona ukomeye, ariko kuko ukikora ivyo akameremere kawe kifuza, kubera yuko ucumviriza umubiri wawe mu gukora ico ushaka, ni ukuvuga ngo uri uwo kurakirwa, Imana izokurakira, Imana ntuzokira urubanza rw'Imana. Yesu adufashe. Hanyuma aravuga ngo yatuzuranye nawe, ngo twicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru. Yesu nashimwe. Pawulo yarabivuze ngo yatuzuranye nawe hamwe twari tugipfuye, ngo kubw'imbabazi z'Imana yaratuzuye. Imana nishimwe. Ngo yatuzuranye nawe, ngo twicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru. Nshuti, ndagomba kukubwira ngo ndabona kuri mw'isi, kandi isi yuzuyemo imibabaro, ariko hariho ukuntu Yesu ahora adukuraho akatwicarikana nawe. Iyo murongo ntuvuga gupfa umuntu akaja mw'ijuru, uvuga kuja mw'ijuru, kuba mw'ijuru mu buryo bwo kuzura mpwemu yera, mu buryo bw'uko ubumana bw'Imana bukuzuramwo, ukumva nyene uri mu munezero w'Imana. Ngo yatuzuranye nawe, ngo twicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru. Haleluya. Yesu ahora twicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru. Yesu ahora twicarika mu bwiza bwiwe. Uzurabe igihe uri mu masengesho, tuvuge igihe wumva ko ubwiza bw'Imana bwamanutse neza neza. Oh, haleluya. Wumva umutima wawe utangwe gutazira Imana, ushima Imana. Yesu nashimwe. Ngo turi muri Kristo Yesu. Ngo kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekana itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Hariho ibyo tuba mwubu, hariho n'ibindi twiteze mu bihe bizoza. Nshuti, ndakwifurije kuba muri Kristo Yesu no kumviriza ubu bumana. Iki kintu Pawulo yavuze ngo yaratuzuye. Mbega urazuka cyangwa uracari cyangwa harugwa mu bapfu? Enda nuzuke, Yesu aguhonjeshe ku mponjo yiwe yo kuba muri we. Niko kwicana na Yesu ngo ahantu ho mw'ijuru. Ni mw'ijuru, ariko turacicaye mw'isi, ariko turindiriye kuzokwimuka, nyakwimuka. Ariko tukiraha nyene, haleluya, hari ukuntu Yesu ahora abigenza akatudodesha, tukumva umunezero n'uburyohe bwo mu Mana. Yesu abahezagire. Uyu mubiri n'umubiri twambaye, kandi tuwambaye ari ingoro y'Imana. Uhoraho abahezagire, mutunge Yesu neza mu mibiri yanyu, muhore muva muri mwebwe, mwinjire mu Mana, mwinjire mu bwami bw'Imana. Tucicaye ngaha mw'isi birakunda. Umwami Yesu abahe umugisha. Yari Françoise muriko muraganira. Amen. Haleluya. Takiye.